mu bihugu muri Afrika uzi ko wavukiye muri Afrika ugakurira muri Afrika urabyumva ugakwiza imyaka 60 uri muri Afrika urabyumva Imana ishaka guha imyaka 100 kugira umuntu ashike kure mu buzima cyo bita success est-ce que discipline ni ifise akamaro kanini cyane gusumba novuga cyangwa no musi naho Elon Musk yopfa Elon Musk ibintu bya Elon Musk motivation zoronka bivanye na mirizo cyo influence ni yahajya nyene ni yahajya nyene ntushobora kuzonganya motivation n'umwana w'ujumbura nukuvuga kugira ngo ni wakura ofiramize ukuzo nimbro kugira uzoje ku rugero rumwe muzoshikire uri hahandi na wa mwana wavukiye ujumbura yarafise miriye influence imumotiva gukora ibirenze aho biri kurimvira Giyo no mugese mu entrepreneur no muntu abona yuko ibintu bitopfa bikunze bitobaho mugawe ubyiwe muri we yumva yuko all samples ahubwo nkeka amiri proof yibuzo okay nekanda bahari akarore ezami gute such as bana shadow ibo such as ya karibu kandi muri episode nshasha ya WTB no munsi nakaya jambo mu abakunzi ba WTB bo isoko y'ubwenge gukurikirana isoko y'ubwenge nawe bituma ubwawe bwiyongera kwiga niyo soko y'ubwenge kwiga imikorere gashira mu bikorwa ibyo wize hari abantu bumvise kwiga ubushatsi kumbiki ko kwiga abantu baco mu bitandukanye kwiga si kugira nakagoye ko abona kandi kugira ngo akazi abone garagaza usase ndetse ushoboye ibyo wize akazi cyushoboye ku buryo kicifuzwa n'uwari wese hanyuma guhamagara nk'umuhamagara ahubwo guhamagara kubera icyo yabonye kiri muri wowe donc ni gihe ki ubona icyo tuma abantu baguhamagara tumukenerwa muri society tumukenerwa ku isi ko telefone batenda kwikuzanira kugira uyigure ahubwo ari we wumva ati ndiko ndakora n'umuhati ugiye kuri telefone voilà kibo kwiga ubivuze peki jewe kwiga uno munsi cyane cyo kandi ndabivuga ko numva yuko kwiga nyako nuko kwiga kugaragaza kiri muri wowe kugaragaza kiri muri wowe kuko ujya na umuntu n'umwe Imana imurema itamuha igizo umesha ariko benshi turabisiga tukiruka kurondera ibindi navyo bidusiga ariko iyo wize neza ukiga kumenya kugaragaza ikikurimo biba byiza gusubira kuko bigeze gutona gushira n'amakaye bavuga ko bavuga ubumenyi bwabo bwiyongera ku bwenge bwiyongera ku bwenge umuntu Imana muri mu bwenge isi nayo ikadera ubumenyi aho umuntu ari hose rero ashobora kubona ubumenyi bivana na situation gusa uburimwo kandi ukamenya siporo ujya kwiga ntibifatanye no kubona ingorane ziraha ibyo ni bya bindi iyo ni itara no kongera ukabona inyishu zayo itara kuko nk'ubu ugenda ashobora kuza muri wawe nkabona ko mufise ikibazo kandi mwe mubayeho imyaka yose mutarabona kuvuga yuko ata kibazo alright abashimire cyane rero nongere ndabaha ikaze kandi abakunzi ba WTB kaze wataza aho dukorera Metavision ikorera Gihosha ni muri Gihosha uduze uvuye kuri Gare du Nord ukaduga uja muri Rompo kuri RN1 hari ahantu hari biro cyangwa hakorera iseta cya Inter n'agenda mu rupangu winjiye mu rupangu ucubona biro ku madirisha no ku myango ariko ahubwo nibaze yuko ni nayo iboneka neza ucinjira uzokwakirwa ukiraba mu mabiro hejuru uzokwakirwa na biro iriko amakosa ya business na metaverse hari isa offer
All right. So thank you guys. So no munsi rero nashaka tuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Abantu barakunze kwibaza mu buzima busanzwe. Rimwe na rimwe inyishu zikabagora. Canke mbere bakaba baziza ariko peut-être bakaba atamuco ukwiye baronka kuri ibyo bibazo babibaza. Icambere ikibazo ndababaza mwese mwese azogira icyo kivuga ko sinibazo mbere nibaze yuko aza kuboneka inyishu iri clair ahubwo novuga yuko mwese ngira afite uko abyumva. Turaza guhana akaryo k'abakunzi ba WTB ko kugira icyo bashikiriza cyangwa ukuntu babyumvamo muri commentaire. Ikibazo cya mbere kugira umuntu ashike kure mu buzima icyo bita success, est-ce que discipline niyo ifise akamaro kaniniya cyane gusumba muvuga motivation? Bisigura iki? Nyimba ushaka gushika kure umuntu arashobora kuorganiza ibintu bitandukanye avuga ati nzokora gutya bimwe mu etape menshi atandukanye, na wa muntu avuga ati iki kintu ndumva ndagishaka kubishika ko kumva akaba ari uburubeya ruri muri we gusa atama etape novuga aboneka neza y'ingene ashaka kubishika ko ibyo bintu. Sinzi ukuntu Shadow ushatse kuvuga hagati ya discipline na motivation. Kiri tres igikenewe kwa iki kugira umuntu ashike kure mu buzima, kugira umuntu ashobora gushika kure je nibaza ko akenewe education irakenewe. Uvuga indero, uziko mu mashuri amanota y'indero misi yose bayadihera ku buntu. Je nibaza ko bayadihera ku buntu kubera babona yuko baguhaye kuyakorera yuko utoyabona. Motivation nuko papa abavyeyi babubwiye ntigera kw'ishuri. Ahandi motivation yikura nuko kumva tuvuga ati je mpapa mu wa mbere bihava mpapa nyobe ava ntakaza izi inshuti zanje twahora twigana twahora tugenda twahora dusangira ikiyago n'ibindi ngira ndabatakaza. Je aho niho numva motivation. Ariko rero après avoir iri kuronka izo motivation zose kugira ushobore kubandanya rya shure urigeze iyo ushaka, kugira ushobore gukora ya business ikugeze iyo ushaka, no kuba ufise education, no kuba ufise kuvuga nti jewe ndashaka kugendera kuri aya mategeko y'ishure, ndashaka kwiga gusoma uko abandi bari kwari kugira ashobore gushika ya discipline. Discipline de mbona yuko mingo ni iri très important par rapport ya motivation. Bon, jewe nibaza yuko discipline nivyo ariko gushika kure n'ibintu bitandukanye n'ibintu byinshi cyane. Ikintu kiri mu bintu byinshi cyane kuko ariko ngo je nibaza iyo tuvuze gushika kure nibaza ko bifitanye isano no gushika iyo ushaka gushika. Oya bo harabo ntabwo bashika kure mugabo batazi ko bashitse cyo bagashikayo ataruhara babigizemo. Ivyo navyo hari umuntu ashobora kwisangana utazi ukuntu yashika. Gushika kure ni bya bindi muri ya terme abantu benshi bakunze kuvuga ati gutera imbere. Navyo umuntu yarateye imbere mu hari amazina twumva ngaha hanze ukumva ati umuntu yaragize aho yishikanye. Yifuze rero yuko umuntu yateye imbere kubera ko ino si nka tuvuze gutera imbere n'ibintu byinshi bitandukanye. Ko je nk'ushobora gutera imbere kuko navukiye mu muryango uteye imbere. Rero je navukiye mu muryango uteye imbere hari igihe bitasaba kubigiramo uruhare mvuka nsanga nteye imbere. Kandi ico gihe icyo nza gukora nka discipline nuko nza kugira kugwana kugira ngo aho hantu nisanze sinze kuhatakaza. Musubire ukunze kuraba yuko kongera kugira ariko hariho n'igihe je ushobora kuza nasanga ubuzima bwanje bwose naho notindero nkongera nkayita exposer aho nisanze nzo masana bimwe ngenda neza. Akarorero ntushobora uvutse no munsi ukisanga uri umwana wa Bill Gates reka dufate nko mu Burundi ukavuga mu Burundi ugasanga wisanze umwana wa Bill Gates. Ni calibre ingana gute wo konsoma cyane wo konona kugira ngo ejo uze wisange uri mu kibazo. Ni gihe gusa Bill Gates yovuga ati mwana anje ndagukaravye. Arabyo niko ndavuga en general uko abantu tuba twumva imitekerereze y'abantu. Ariko ubundi hoho mu buzima bw'umuntu ategerezwa kugera haruko ni nka kujya birivuga ati uko
uko twabisanze ntagire icyo dukora ko cyangwa twongereko ubwo mu buzima bw'umuntu uko ibintu wabisanze bategerezwa kurwana kugira wongereko rero mugabo tuvuze rero kugira kure hari abantu bavuka basanga baragezeyo n'abandi rero twavutse kugira tuzogereye mugabo attention uvuze ngo hari abantu bavuga barageze kure ese ntibaza yuko biri relatif kuko ari nkuko yavuze umuntu ashobora kuba yaravutse yarageze kure gusa ntabibona gusa akaba afise ahandi hantu ashaka gushika iyo rero iyo envie yo gushaka kugera ahandi nico kindi rero gikenewe indero kugira ngo kibagarire ariko mugabo je ndafise ikibazo nk'ubu dufashe nk'umwana w'umukire umwana wa Elon Musk twati tubu eske ujya mwana uri kuravuga ngo Elon Musk yarateye imbere no kuvuga ujya mwana yarateye imbere eske ivyo bintu urumva yuko woza kuvuga yuko umwana wa Elon Musk yateye imbere canke woza kuvuga Elon Musk ubwo yarateye imbere erega wowe muno muzi twebwe mu mbono zacu uko tuba turiko turaraba nk'ubu plano yuko Elon Musk inyuma y'imyaka uko tumubona ko nibaza ko tena kera cyane tutambuye kumumenya ariko uno musi washobora gusanga afise umwana wa dufite mu 20 sibyo cyangwa 25 uno musi ejo canke hirya ejo Elon Musk yarubatse ibintu bine canke bitandukanye bishobora gutuma uno musi Elon Musk nawe hagarika gukora ashobora kumara imyaka 30 ari mu babosi 20 ba mbere kwisi cyangwa uno musi naho Elon Musk yopfa Elon Musk ibintu bya Elon Musk izotuma familia ya Elon Musk mara imyaka 20 iyo familia ya Elon Musk izoba yarateye imbere cyane Elon Musk azoba yarateye ni Elon Musk azoba yarateye imbere ahantu raza kuzira umuntu ateye imbere n'iki sivyo mwabajya abana yasize cyane mwabajya abana abantu bari hafi hashobora kuba umwe cyane babiri ashobora guhagararira ibyo Elon Musk yasize rero no kuvuga iki izoba ari familia Elon Musk sivyo mugabo ujya muntu bivanye na bahumbura abantu basinze kuhava asanga nagiye mu kindi mugabo ijya brand ya Elon Musk yubatse ujya mwana ashobora kumenya ubwenge ashobora kuyihagararira neza nawe bigaca bisaba nako iyi branding urabyumva kandi tusigara tutabona ibyo Elon Musk yakoze ahubwo tugasigara tubona agarariye ya wa muntu agaca yitwa umuntu umutunzi kwisi mugabo ikishi inyuma ni famille Elon Musk mugabo uwo tubona yari branding kuno musi no tubona Siropa International urumva okay rero tugaruke kuri cya kibazo cyacu rero ubwawe discipline na motivation kuko umuntu aragira nagucire umuntu arashobora kugira motivation akavuga ati nkuko yabivuze kuja ku ishure ukiri muri primaire kenshi waragenda uko abavyeyi babikubwiye cyangwa bakubwiye mu gatondo ati genda ku ishure ndetse utanabizi motivation ikaba ari yuko abavyeyi bakubwiye ati umusizinduka uje ku ishure yo umuntu avuga ati motivation yanje jewe nakuze atabavyeyi mfise ifu yuko kwiga niyo ni motivation zitandukanye jewe kintu nza kubivuga ivyo bintu sinza kubishira cyane mu mashure kuko none nashira mu mashure nahava sanga tutavyumvise ku naho tari ngombwa ko tufite umugana urashobora kwivuga ko ariko mu mashure je ndibuka twiga muri primaire baratubaza umwigisha arashobora kumara science ariko atubaza umunsi cyifuza kuzoba urumva ariko wibaza yuko uno musi wabibaye bageze rero je kubera iki batubwiye nivyo twabona ko inde niyo motivation jewe nabonye twebwe kantu turi abana twishyura ku ishure abana bamwigisha bose bafite mu cyumba abana bavuga kwigisha baramuciye ubwenge baza ku ishure basa neza batigeze gusa neza nyine kuko hariho n'igihe n'amakaki bambara ntiyabasa nayo naco ishaka kabiri naco yari umwana yategerezwa kwicara imbere twe twatinya kwicara imbere by the way twebwe ntitwashobora kwicara imbere twari ntatinya ubwo umwana w'umwigisha bategerezwa kwicara imbere rero ni ukuvuga ngo mu mashure twebwe twifuza kuzoba bajye bamwigisha wumva nawe ufuza kuzokwigisha cyo ukaba umuganga cyo ukaba umusoda urabyumva ko twe twakoze abafonctionnaire twe tuzi barabasoda kubera nibo bagenda twazusura kubona baje muri vacances baje hari ibintu bazanye rero ugaca wifuza kuba uwo muntu sivyo ugaca wifuza kuba uwo muntu ni ukuvuga rero twebwe kiriya motivation twarose turi ku ishuri kure twageze cyane kuri ivyumviro byacu byagera kwari kuzoba mwigisha sivyo cyane kwari kuzoba umusoda urumva rero hariho motivation zituma ivyumviro by'umuntu bigarukira hafi kuko burya motivation ni influence y'ahantu hagufi hariho motivation ivana na influence ya miriye kuko uravye uvukiye iyo twavukiye
motivation uzoronka bivanye na mirizo cyo influence ni yahajya nyene ni yahajya nyene ntushobora kuzonganya motivation n'umwana w'Ubujumbura nukuvuga kugira ngo ni wakura ufiramize ukuzo nimba kugira uzoje ku rugero rumwe muzoshikire uri hahandi na wa mwana wavukiye Bujumbura yarafise miriye influence imumotiva gukora ibirenze aho bigiye kurimvira bizoba bigoye mugabo discipline nyayo ni ya yindi wowe uvuga nti jewe ndiko ndiga ni ijana n'ikintu gikurimo nivyo ndende ndavuga kwiga byiza no kugaragaza ikurimo urashobora kuba uri kuriga ukaronka motivation mugabe ihuye na ya miri urimo mugabo nawe bivanye n'igikurimo ukavuga ati ntegerezwa kurenga ngaha umaze rero gutora umaze rero gutora utegerezwa aho uri ugatora naho utegerezwa kurenga discipline rero niciza kwa Paris discipline niho musanzwe discipline iciza kugira iki kurenga yego discipline rero niciza kugira iki niciza kugira akamaro ugashobora no gushira mu ngiro ibyo wowe ana yawe yifuza kandi ari ikindi kintu naco nicaye bitaniyumvira kuvyerekana na education na motivation ubu nk'iyo umuntu yiyumvira ati jewe ngira mbe ukorera prime social media ugasanga ari motive yuko yoterera imbere muri mu social media mugo ukaje usanga aguma byamunaniye gufatanyije umuntu ari motive mugabo ntari educated nta education afise ari ahantu do ntari tura neza naho yubo mungira nti oya wewe ubakanishe yawe niho imbuga zawe zizotera imbere aba yumva yuko kubijagarara uyu munsi yavuze football uyu munsi yavuze kiriya yavuze kiriya aba yumva mego yavuze ari motive sivyo mugabo nta education urabona nk'akarorero twicishije ibindi bihugu nk'ibyo by'abazungu umumenyesha makuru uzoba umumenyesha makuru wabo hari kumenga itarantiwe ikintu kanaka tutema buri ariko nivyo biko byategeze kugenda yego okay muguravye nko muri monde yini wacu na karorero mwe mushobora kuba mutamuzi hari umumenyesha makuru amaze imisi atrenze mu bihugu atrendinze mu bihugu bibanyi mugabo aba influencer aho hano nabo bamaze imisi bamugize ikiganiro bamubajije yakoze interview ariko aramubaza munakora agaca avuga ko abo bahatabazi kandi ntipara kwigirisha n'ivyo avuga uwo bumengo ntabazi baba influencer nabo bariko barabaza ati nakavuze ko atakuzi cyambira ngo yahanga nk'umuntu ngo uje byabonye byose ubundi nawo ngujyana twebwe gutubi generation shasha ngo umuntu w'umukecuru umuntu ashobora kumenya bakiri bato ubundi umuntu nawo ngo yari umuntu yevuriwe mu ishamba ngo bivuze amasasu no kuvuga ngo nk'uwo muntu yaraje arabona urubuga ashobora kugira iki ashobora gukoreramo akazi mugabo byaramunaniye kugira iki kwiyintegra muri ico kintu kuko no munsi usanga ariko aravuga iby'ingo n'imiryango ijya kuvuga biriya wowe wakeneye ikintu cyose gituma batrend uravyumva aritora ashobora kuba yaranitoye mugabo akavuga ati jewe kugira mfungure nuko ikintu cyose kiri trending njana naco kandi ntegerezwa wow mu gihe afisa nishe avuga yuko jewe ikintu cyose kiri trend yo jana naco niyo ninishe kamera ni irashobora kuba ni ariko igihe naco igihe musanzwe igihe cyose hari igihe haba hari ibintu bitrending umuntu wese ashobora kubenefisa ubwo hari igihe usanga audience yawe nayo yata attention ifite n'ibyo bintu naho bizoca bigenda gute icyo gituma rero icambere jewe numva umuntu yo kwitora amaze kwitora uwo ari we agakenera education wanashaka akanakenera motivation urabyumva ariko ihuye na yanzira we wari uko jewe ndacumva perfect so nibaza ibyo ni ibyiyumviro by'iwanyu canke by'iwacu abakunzi ba WTB barazabwira ico babivuze reka tuje ku kibazo kigira kabiri abantu benshi bakunze kuvuga ku mu entrepreneur kuja muri business kumbe hariho n'imigambi hamagarira abantu kuba aba entrepreneur mu kibano canke n'ahandi hose turi ariko hari aspect abantu kenshi bakunze kuneglisha kugira icyizere muri wewe
kumva uti iki kintu ndagishoboye, confiance en soi, urabyumva. Rero umuntu agaca yibaza ati imbere yuko ntangura business yanjye ni mpaka ngire iyo confiance en soi muri jewe nyene, canke iyo confiance izo kwidevelopa mu nyuma natangura gukora, canke ni ukuvuga icyo cyizere kikazogaragara mu nyuma cyangwa kikazonzamo mu nyuma. Eske ibintu byanje bizoshoboka cyangwa ntibizoshoboka? Nshatse kuvuga iki? Mu yandi majambo, eske urashobora kuba umu entrepreneur ata cyizere ufise muri wewe, canke kugira umu entrepreneur bisaba ko ufise icyizere muri wewe yuko ati ibintu bizoshoboka? Birashoboka. Bo jewe icyo navuga kuri icyo sinzi yuko tuza kubihuriza ko na benshi mugabo numva menga umuntu yategeza kubanza kugira icyizere ugakora ikintu kivuye muri wewe, kidudubiza muri wewe, cyangwa kindi kikuraza amajoro udasinziriye, akaba aricyo uvuga nti ikintu gikora, akaba ari gukora confidence kugikora. Kuko iyo tuvuze umu entrepreneur harimo amajambo abiri: kwinjira, entre na prendre. Izi ngufu zo kwinjira muri icyo kintu uza kuzikuraho ata confidence bifitiye. Mbega hoho ni waba ata confidence bifitiye, ni warinda winjira ubwo uraza kuronka umwanya wo kwiga, ni wabundi usanga ari karakora yinjiye ukisaba mugo wo mubwira ni kere experience yo muri icyo kintu riye. Bo jewe ukunda byumva burya uko biri kose, icyambere cyo entrepreneuria ni self confidence. Okay. Niko jewe ndicumva, ariko byose tuna hano tuze turimbaza ko ahantu abandi bageze sinzi byagenze gute, kuko hariho ahantu ushobora kwicara nk'ubu ukavuga ati ngaha. Bo icyambere aba entrepreneur benshi ni kugira ngo umu entrepreneur abe successful ni imvune idasanzwe. Ni imvune idasanzwe kuko icyambere jewe kugira usigure ko umuntu umu entrepreneur ni nka kujya kwiringira, ni nka kujya kwinkoko. Ni ukuvuga ngo kugira usigure ko uri umu entrepreneur cyangwa umu entrepreneur ni ukuvuga ko uri wa muntu wavutse at zero, ugatangurira at zero, urabyumva. Iyo nzira ikaba kimwe, ikaba bibiri, ikaba bitatu, ikaba bine. Rero no munsi bashobora kubona umuntu ariko arakubwira ko abantu cyangwa bariko baravuga ko ari entrepreneur, ubwo waza gusanga iyo entrepreneur yariko aramuvugamo ukayirondera nk'umu consultant. Ubwo aho rero umuntu yadahereye a zero smart, ariko mugabo tubanze tumaze mu ntawuza Giyo no mubisi mu entrepreneur no muntu abona yuko ibintu bitopfa bikunze bitobaho, mugabo we ubyuwe muri we yumva yuko all samples ahubwo nkeka amiripus yibuzo. Okay, Ekanda baha hakarore. Twe twakuze turi abana tubona umwaka aje hari ubundi akaje hariya, ugafata imigozi n'udukopo, umwaka avuga ubundi akora. Bo sinzi yuko ariho hoba haravuye ide yuko umuntu avuga nti reka shira telefone kunuza, reka ndondere ikintu ushobora gushira ku gutwi, ubundi nawe ari muri Amerika turaza kumvika. Haje mu mwari kumasura mu mwabonye, tweka turasubiramo ibyo mwabonye, ariko bitanguje nawe byenda kubera ko yagiye ibyo byose nkabyunguzwa n'amafilime. Nta muntu w'amatarabye filime bigiye bishobora kuba kuko murabona muri filime ukuntu bahamagara namwe mugaca muza mukabitangura nkuko muri murasinara, ariko rugero singa bashira ko sugo twakora muri Amerika nuko nyene twarubwira confidence ruvuye ngahi waje. Ndabyumva ibyo, ariko uko biri kose burya n'ubwenge bwatumva kuri filime mwaravye, urabyumva. Amukumva yuko uko biri kose igiye bajya abantu bahamaganye ku telefone hata usinga kwari mugabo uko biri kose ategetse kwari urutsinda ngo ni ngo reti. Okay, twebwe ko bajya bahamagara nta usinga tururimo ariko dushire mu tsinda twumva ko urabyumva. Nije nibaza ko ari usanzwe kuko ibyo bintu byose byagiye bitandukanye n'umuzo w'amafilime. Umuntu ataravye filime byo ntashobora. Jewe ikintu ndiko navuga ariko umuntu yatangiye kubyumvira ara premierite kavuga reka mpunza akakanwa kariye hanyuma naka hanyuma abandi bakabonera nk'umuntu yavye ni kiki bakubwiye nti okay wewe uraspoje ati je ngira ngo ikintu kitaba parce que je suis entrepreneur, ngira mfate ikintu biti machine
uri yuko jewe ngenda kwandikisha ibintu ku mashini kwa runaka kubera bikora ahubwo jewe ngira nkore imashini runaka hama imashini imaze kuyikora niyo nzoca nzandika ko bya bindi uri yuko nakabiyandikira nkamuha amafaranga ahubwo nanjye ngira nice iki kintu bituma ndamuha amafaranga jewe ndacikorera ahubwo abandi bantu badusigarira ku mafaranga ugerageza kuvuga yuko igihe woja gukora research cyangwa ukaja kujamo entrepreneur usanga mwino si abantrepreneur ari bakeneye abantu benshi basubira mu byo bakoze mu entrepreneur n'umurimo igihe rero udashobora kurema ikintu ushobora kuvuga kuri mu entrepreneur n'imiburi twebwe ngaho iwacu cyangwa n'iwacu mu bihugu nka bino bihugu byo muri Afurika cyane cyane abantu benshi tugerageza kudevelopa ibyo abandi badevelopa muri Afurika ariko muri Afurika rero nicyo twebwe iwacu cyo kwita entrepreneur rero par exemple uno munsi jewe abantu benshi hari abantu benshi bita abanyamayeri ariko ushobora no mu entrepreneur reka nkukarabye jewe yandi billionaire ndi ngaha nicaye muri Metavision ndi imbere ndavuze ngo ndiko ndaraba igihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe ahari arakora wewe niwe wavuze gusubira gato yuko umu entrepreneur ari umuntu abona yuko ibintu bitokunda mugabo we bakamuvuze confidence yuko bishobora hari ibintu rero ubona umengo abandi bareka kwimira kuba ubona baba umengo byokunda mugabo kubera badafise uburyo bwo kubikora ariko benshi mu byo byokunda wore nko ugashobona inzira ushobora guca mu buryo bwo kubikora bavyumva rero par exemple mubo mu Burundi nta muntu n'umwe arakora intebe yitwicaye akarabera nta mu Burundi dufite nta muntu n'umwe arakora intebe sibyo waragiye uraraba amaministeri yose cyangwa abantu bose Metavision n'abandi bantu bose zino ntebe kugira bazigure bazikota hanze uciye wicara kandi abantu bose barabona ko zidakorerwa ngaho uciye wicara naho ukavuga ati intebe zose zikorwa cyo rero birahagaze mu gihe sibyo ugacuza ntudufate ugaca gukora nk'ishyirahamwe ugakora akazi mu gihe sibyo ugaca ugenda muri banki nk'akarorero kubera ko umuryango iwanyu hari umuwonkwe cyangwa umutonto cyangwa muri famiye asa nk'ifaranga ukagenda ukamwiganira umugambi akawumva neza sibyo ahubwo yani mwana rero wowe n'ibikoresho bo bironka ngirana kwa amafaranga ariyadi ejo tugaca tubona ya entreprise yawe ko intebe bagiye hanze ibikoresho byose byaje ngaha intebe ziratangiye gukorwa sibyo ziratangiye gukorwa ariko nta intebe ibikoresho bagira byose byose bazana ngaha ziratangiye gukorwa kandi intebe zita made in Burundi kubera zateramirijwe sibyo none eske wavuze ikintu cy'imbiro cyaje icy'imbiro cyaje ngo ngata mu makuru y'intebe wagiye uriganira onke yaciye aguha ifaranga cyane yagusaba ingurane muri banki ushita no gutsinda eske cyo kwituma entrepreneur cyangwa umudandaza w'amayero uri umudandaza jewe aho uvuno kwituma entrepreneur kuko ni nk'iki tuvuga nimba naka yarashoboye kuvuga nti akagasashe kava hanze ntikanakorerwa no mu Burundi mugabo twebwe reka turabe yuko gakorerwa ngaha mu Burundi nagasashe habo kubera ko aho utize ikindi kintu gishobora abantu bashobora gukoresha arasi y'agasashe kandi ture matière première zikava ahuri ukuvuga ngo nabyo ikintu kero kirapfa gusa ngaho ukaca ugitransformamo ikindi kintu udashobora kwituma entrepreneur mugo cyo uvuga ati nagasashe kahora gakorerwa muri Cote d'Ivoire gakorerwa muri Ghana ati uvuga ati reka ndakazane mu Burundi jewe ninje nisigaye ndagakorera ngaha mu Burundi nkoresheje mu materiel bivaye n'ingene nabonye bagakora aho je sino kwituma entrepreneur sinaguciriyemo ariko hari abantu kenshi baba bakunze kugira ante bivuye gute reka tuvuge yuko bavuga ukuri cyane
mu ugasanga ni ahantu barishikana. Rero akabazo rero nacinye soma ryari ndiko ndasoma utuntu babaza bati kare mu Congereza bavuga bati do you wanna be right or do you wanna be rich? Eske ushaka kuba uri mukuri cyangwa ushaka gutunga? None kuvuga yuko ngerageje kumbiriza ubumenga yuko mu Burundi nta mu entrepreneur ahari. Bon, ntitwaje muri byinshi mugabo natumye gusa yuko ugiye muri monde yo gushesha aba entrepreneur wosanga mu aba entrepreneur ari bake ahubwo benshi arabadanza amayeri. Kuko nk'utugiye mu entrepreneur nko mu Burundi sinza ko bavuga mugabo no kugira aba entrepreneur zo usanga badashika batanu. Kugira aba entrepreneur zo usanga badashika batanu. Rero musanzwe kuba umu entrepreneur no kuba umurenge nubwo uri umudandaza entrepreneur nubwo uri umudandaza. Rero umuntu wese aja muri avuga ko ari umu entrepreneur akabaza ko ari umudandaza kandi akabaza ko ndekandandaza ikintu akaremye nishyire mu mudani naramenya amayeri yo kuba no gukora kino kintu hamanagize nagishize ku isoko cyane naramenya amayeri. Okay, perfect. Abakunzi ba WTV baza kutubwira ubyumvira kwiki umu entrepreneur niki eske afite amakaracteristika ya kumutandukanya gute n'umuntu w'umudandaza kuko abantu benshi no munsi ya ruguru y'ubutike cyangwa akagira alimentation mbati mu entrepreneur. Bon, baza kutubwira icyo mu byumvira ko reka tugende ku kibazo kigira gatatu. Akarorero hari umuntu usanga afise impano kanaka usanga afise impano yo gukina umupira cyangwa afise impano yo guhinyanyura utuntu tw'utudede cyangwa utunyene tw'ubukorikori abantu bakunda. Hakaba na wa wundi avuga ati jewe ikintu nakibonyemwo amafaranga iki kintu impaka nakijemwo ndagishyiremo ingufu zanje zose. Umuntu rero agaca yibaza ati eske ugerageje kugeranya ibyo bintu bibiri dufate nk'umuntu akunda gukina umupira petese mbere akabona yuko hari abandi ubeshejeho uyu mupira agiye nka za Buraya canke Amerika ubona ati uyu mupira urababeshejeho gutyo na gutyo mugakaraba ati jewe miliyo ndimwo nta academy ya football ihari nta n'abantu bazongurira ubwo budege bahari. Eske uyu muntu wo muhanura yuko yobandanya akina uwo mupira mu kuwitegamwo inyungu akurikira iyo passion yiwe akurikira ico kintu yiyumvamo cyangwa nyabo narondere nyimba aratangura uburimyi kuko nivyo biri mu inyungu ubu tuvugana cyangwa avuga ati jewe reka nkurikire ikintu kirimo inyungu aba ari cyo jewe ni nabyo byo kumbwira ngo passion cyangwa ibintu ngo niyumvamo twarahariye ibyo ngabo. Ubundi umuntu wese arakora ikintu n'akora passion ariko gukora ikintu naco gukurikira passion y'umuntu ni risk ya mbere y'ubwo kuko passion z'abantu zose zitera imbere rimwe na rimwe rero gufata ariko mugabo sina ngo utera imbere ahubwo ni ngombwa yo kuva ku isi wagerageje gutera imbere ariko uravye je ngumva niko ndavuga ubuzima bw'abantu twese tubana kuga uti simpaka passion yawe iguteza imbere. Oya simpaka kabisa mugabo ni ukabuyigerageza ariko none uzogerageza gushika ryari izo kufuye self oya jewe rero nk'umu coach numva yuko umuntu yogerageza gushika aho yumva yuko yagerageje mugabo akaraba ntabe kwisi. Eri burya muntu nawe yafise motivation ituruka yuko hari habo byakundiye kamwe aravuga nti mu Burundi ndavize uburorero ushobora kuba burenga abantu 50 byakundiye waje uko gurukanye kutonka. Okay, mu Burundi ngoranza bakinyi mu pira ngene bangana ni beshi bari première division hari deuxième division kandi zose n'amakipe usanga afise abakinyi barenga 20. Okay, sawa nk'ubu nuko nza gusaba mpamvu usanga ninjiye muri business z'abantu mugabo akarorero boreka naco tubivuga uko mu Burundi uraza bakinyi mu pira bahari ni beshi. Okay, none ni bangahe bamaze kuja ku rwego mpuzamahanga? Sibaki chonze cyo ni mparugo bo ndacabandanya gace ntaguciriye. Icya kabiri eske none abari ngaha bose bakina umupira w'amaguru urabatunze
oya ahubwo gusa ikibazo babikora bashaka gushika oya ahubwo imbere yuko uwinzigitira muri passion yawe ubanza urabe miriye urimwo yuko iri influence niyo passion yawe ugasanga sivyo my friend je ko bwanjye ngogereza ni mahirwe kuko tukiri ngaho nyene hari akantu nasomye ryari ahantu bavuga bati umwana yakuriye muri Yemen canke umwana yakuriye muri Gaza ahantu havuga amabombe canke bagashaka muri South Sudan hejye ahantu hari uruzuba ubwende kinini ati uyu mwana nyimba ariho yavukiye agakuriraho akaba ariho amara ubuzima bwiwe bunini nta mahirwe na makenya afise yuko yoja ku rwego rwa Elon Musk yani majambo nta mahirwe hari yuko yo mukire wa mbere ku isi akarorero ese ni kuvyumva akarorero nabikubwire ni nyumba twaza mvuze hariho je mushobora gukoresha bakadutera ko kirayiti kuri kirayiti reka nkunda kubwire reka mvuge intagondwa basingere ko kuri ryari izina riri bavuga kubera yuko sinze nk'ubu ivyo bihugu byose byaguye ni ibihugu bavuga ko rimo intagondwa bitirira indimi kanaka sivyo none urabona ubibaza ko kubera iki biriya bihugu abantu baho bose nibihugu abantu baho bose ari amajinite y'abantu bahariye nabo mu idini rimwe rero kuvuga kubera influence ya miriye barimo bakuriye mu mabombe n'ibiki byose bose bakura bumva yuko bategerezwa nyine gukora bijya barimo uravyumva wakuze reka mwereke wakuriye mu ngwano oya mugabo gato muvuze ngo umwana ngo yakuriye ngo muri ruya ruzuba rwa hana burya hari izuba risoma muri Dubai twavuze izuba twavuze amasasu amasasu yarahamye azohama n'imyaka yose azohama imyaka wowe je nakoze numvagaza muri Gaza nabavuga intambara bandi umwana natangwe kumva muri Gaza bise nk'imyaka ine ko numvise ijya ntambara ishobora kubirira ashobora kuba ari opportunity kuri bamwe okay fata rero nkora ibigwanisho nagiye rumva ncando nkamwe ndakwiye ubushobozi mu igihugu cyo kirimo ntambara nta bushobozi bwo gukora ibigwanisho ushobora cyabukuye mu bindi bihugu iyo opportunity kusanze yo kubishora okay hama nje turavuga turavuga kuri opportunity zabajya abana rero bahajya hano apana bajya babishorayo ko ziya ntambara zo zishobora no kuba zishobora no guterwa n'abipfuza nyine kuguma bashora y'ibyo bigwanisho ariko bashize mu kangaratete ubuzima bw'abahari urabyumva bajya banareba hari suppose umuntu utungana wahajya ahantu byo kubona kuvuga ko ku myaka 4 cyangwa 5 ariho numviriza radio amakuru nkumva muri Gaza intambara suppose n'umuntu utungana no munsi ashobora kuba vyaye gatatu cyangwa 4 sivyo urumva yakuze nawe asanga intambara ihari uno munsi avyaye gatatu cyangwa 4 gafata ku mwana we wa mbere buryo umwana je umuntu utungana yavyaye kare arafise umwana arenze imyaka 10 urabyumva fata rero yuko umwana we arenze imyaka 10 yavutse iyo ntambara yisanga na se wiwe nawe urumva yakuze mubwira yuko ari kwigwana nawe urumva vyaye n'umwe agaze ico gihe nawe urumva asanga ari muvyo bintu no kuvuga miriye izo influence kuja muri ivyo nyene nico tumariya no baca bahitira ngo bavuga yuko abantu n'umugwi uvutseyo bavuga ngo ni intagondwa zabo ivyihebe bagaca bagereka ko ni dini canke ikindi kintu none ndakubaza wibaza yuko abantu bo mwanya madini bavuga nk'abo mu Burundi nk'akarorero wewe ubahiki kugira bashobore gukora ibyo bikorwa by'iterabwoba ntibikunda kuko miriye yo ngaha ntishobora kuba influence kuja gukora bijya bintu baravyumva hari ikintu mugabo agenda ariko ndemera kuvukira ahantu ugasanga ivyo bibazo birahuzuranye n'umwana wawe arahavuka ivyo bibazo agasanga birahuzuranye ntibica bisigura yuko muzorinda mupfa ari vyo bihari muri Afrika eske colonisation ntiyahaciye donc mvuze colonisation n'ubu iracyahari mugabo ndiko ndavuga colonisation nk'ikaruka iri physique yayindi bari badukoloniza turi kumwe tubabona iyo twarayibonye mugabo yariganzuwe donc je mbona yuko menga ivyo bintu byoca biba karande byoca biba hamwe umuntu yumva yuko umwizero waraheze burundu nta kintu camwe ari cyambere kizoguma ari cyambere n'aka yose ikintu cyose kirafise igihe cyo kubicanyuma kirafise n'igihe cyo kubicambere numva rero umuntu iyo cavuga wowe generation yawe irashobora kurengana muri Afrika harageze kuba ibihe vyaho hatwara umwana yacana ngo uyu munsi si ikihari kuvuga ivyo zarageze igihe cyabo so tugaruke rero kuri topic yacu kubwawe rero umuntu yokurikira passion yiwe ibyo ni navyo by'amafaranga agashira hirya niko byo
icyambere ikiri muri we yumva ko kidudubiza muri we nicyo yukurikira kuko agaharanira yuko ashika ku ndoto ziye agaharanira nimba uvuga adashitseyo na adashitseyo ndashitseyo none hari icyo reka se twese twebwe devoir dufise ku isi ni kujya devoir igira kabiri rero kuraba yuko wobaho gusubiriza kujya nico kimwe muri ibi bihugu byo muri Europe devoir bafise so kujya kuko iyo devoir ni ya leta leta ifite aho yikigaburira bene igihugu bayo nta kibazo bategereza ko batakibazo cyo kujya bafise abo devoir bo bafise ni gutejewe ahubwo no tembe hagira inzu yanje hagira ingenesho yanje none uriko uravuga rero yuko uriko uravuga rero muri Afrika devoir ya mbere ni kujya apreza ni kuvuga no kuronka kandi faranga ushobora kuvuga nti utugu ndashobora kuvuga devoir ya muri Afrika utari yengo bigenda gute yeno mbanye utari uriko uravuga rero umuntu aba devoir yo kujya ni uriko urabwira gukurikirana passion yiwe mu gihe no kujya passion ya mbere ari kujya ugacu umubwira yuko muri Europe cyangwa ahandi hantu wewe passion yiwe ari ni gute notera imbere kuko kujya byo atari inshingano ziwe none jewe kujya rero ni inshingano zanje uriko urambwira ko nkurikirana passion yanje passion abantu nabo benshi bariko barakurikirana passion zabo nibo bantu bariko bararinza kandi bamaze kuvuga yuko ngaha naho passion ya mbere muri Afrika ari kujya okay nkurikirana rero izi n'indoto nimvamo nce ndara ntari nzora ntari gushika ryari hama ahubwo ya passion nayishiga ko sanga umubiri waramaze kubaye kwiza ntagishoboye no kugira ibyo narondeye bizoca bigenda uya mugabo je iyo turiko tuvuga iyo passion peut-être yuko tuteko turayi harura kumwe jewe ndashobora kuvuga nti jewe ndafite imyaka 15 ndafite imyaka 14 jewe ndagiye gukorera umuntu runaka mu kabare cyangwa muri hotel runaka akazi kari ko kose nuvuga yuko gaciriritse mugabo ujya mu ntaraza kumpera turaza kuba duke mugara turonka mugabo ntibiza kuba sinza kuba sindi satisfait no kuvuga ndahari nk'umupassage sindi satisfait par y'ivyama mugabo we wari satisfait par y'inguvu ndamuha sivyo mugabo nanje kubera mvuga nti n'umwanya mfise cyo soit experience nje kuharondera swati nje naka kapitali nje kurondera kangeza hahandi hanyuma nanjye nzoshobore ku ndashobora kuvuga nti okay ubu nukuvuga ikintu ndiko ndaronega naka gashara ko kwezi maze kukaronka ndaronka passport cyangwa iki ndagenda cyane apara yo kuja mu gihugu ngiye kuroba ndafise indoto yo kugira inkoko amajana 5 izi nkoko amajana 5 jewe ni naronka ivyo mu majana 2 nza kugira base ndaza kubonamo inkoko 10 hanyuma izo nkoko 10 ku gicapo mfise ndaza kuba no ushobora kuvuga nti mu myaka 2 mu myaka ingahe nzo bafise inkoko zingahe ndashobora kuba izi nkoko no nazironka izi 10 kakazi nakabandanije naza nkoko ziri ngaha munini we yinigeze kubona yandika ngo zamurareke kuduhamagara ngo mujoro ngo hari igihe ngo twemwe aho twibera ngo inkoko ngo zirara munsi y'igitanda donc iyo wihereye ikintu urashobora no kuba upanze ahantu mu bwoko avugana inkoko zanjye zirara munsi yanjye no kuvuga bibiri ubikora simultanément aho rege mba numva yuko uri muri way yo kujya bwa buri munsi kubera hahandi ukora no gutegura ya passion yawe ntihamuvuga nti jewe nakeneye gushika kuri rwa rugero rw'inkoko matatu bo ikintu ca mbere rero numva gukurikira passion yawe si kibazo ariko faut être créatif kuko igihe cyose uzoba wumva ikidudubiza muri wewe ari uwo gikora mugabo utari kurakereya ikintu kanaka gishobora kuca company uri mu kibazo kuko ijya passion yawe ushobora kuyikurikira nko kukazoba ikwiza niba ikwize rero hari igihe uzosanga ugeze n'ahantu hari kurabona umurongo wa nyayo wo kuyikora mugo ugasanga swat uburyo ntibugukundi uravyumva swat ingufu zaraheze uravyumva mugabo iyo wakreye uravyumva ushobora gukeya ibintu bigufasha kugira ya passion yawe ushike ko neza cyangwa ugakeya abantu bazogufasha par exemple abantu benshi dutinya gukora ibintu kuko tutabifisemo inyungu uravyumva ukabona passion yawe ukavuga kino kintu jewe bana ntegerezwa kugenda gushika uravyumva mugabo ukibagira yuko imyaka nayo atari we wayiremye uravyumva ukibagira ko ufite imyaka yawe gukora rero muri ico gihe ushobora kubikurikira ukazogera aho wobikoze ingufu zamaze guhera ntari bubikore ariko intelligence artificielle umunsi nta mwaka uri kudakorera oya ntagire umuntu azokubesha mu bihugu nibiki kintu ndanakivuze umuntu ashaka azompinyuze mu bihugu muri Afrika
uzi ko wavukiye muri Afrika ugakurira muri Afrika urabyumva ugakwiza imyaka 60 uri muri Afrika urabyumva Imana ishaka iguha imyaka 100 kuva ku myaka 60 iyo ico kintu wewe kuriruka ko ukabutaragikora Imana ishaka iguha imyaka 102 iyo myaka 60 isigaye nzokwigera gishira mu ngiro kuburyo nakubariye ntuzokwigera gishira mu ngiro kuburyo shogirira kamara abantu ushaka gukoresha kumvo zuko ubwenge n'ivyo wariye donc uzoba warabaye kuze mu mutwe ushaka gukoresha intelligence artificielle ushaka kugira ibintu master gukorera ikigenda juru nta bwenge nabo bivanye n'ukuntu wakuze uzokwigera ugira bwo gukoresha ico kintu ariko isengero zose nazo ziri muri Afrika zitwemeza yuko ano nante umugore ashobora kwibara ivyo nivyo mu isengero mu isengero umugabo tuje muri science dusoza ni topic kubgawe rero uti umwongo umwe uwonzi nyoni kandi niwo ushaka gushika ku kintu kanaka raba umugenzi cyangwa umwana nimba umufise uravyumva urabe umurerere uce ku mukobwa nzi imyaka uzomara hama ni wumva nyine uvuga ati genda afise ikintu ntegerezwa kuzokora kandi n'abazosanga bakazovuga ati iki kintu ni passion ya naka yarakituratse rondera umuntu azokibandanya mu gihe utakihari kuko imyaka yawe n'ubu byoca mu gitondo ugasanga vyaheze uravyumva rero ivyo nivyo kwizingira ngo kuri ica kabiri imbere inyumba uri kuri kintu passion yawe rondera ibindi bintu uri kurakora bikugaburira kuko passion zose z'abantu ziriko ziratuma abantu barara gusa all right perfect abakunzi ba WTB muraza kutubwira ico muvyiyumvira ko ibi ni ivyumviro by'iwacu bidakuraho ivyumviro by'abandi reka tuje ku kibazo kindi kigira 4 kugira umuntu atera imbere turagaruka kuri cya kintu cyo gutera imbere naho nacumbise umengo tucumba gutandukanye kugira entreprise kana kitera imbere ndavuga ya entreprise gitangura ikiri ntonya imwe bita startup